amasengesho yo gutazira ukaja mu cumba ukayibwira iciri utuje upfukamye urambaraye urira utwenga ibiseru bikoroka bidakoroka nta uri karakuraba ukayibwira ati mana wewe uri mwiza wewe uratransforma ukayivuga iciri mu masengesho utuje. Turakwiye kugera igihe tukagira amasengesho ya mwene ubwo buryo. Akaririmbo kose noba narakompoje kaza ndiko ndasenga sinigeze nicara ngo mvuge ngo ngira ngo ekayi. Umunsi umwe nagiye mu cumba numva njanwe no gutazira Imana kuyivuga kandi naheza kuyivuga ubukuru bwayo nje ndayishimira ivyo yankoreye. Hanyuma ndagenda ndayivuga ntariko Mana uri Imana nkuru Imana ihambaye urengeye abantu bose kandi ndayivuga nari maze iminsi ngwaye aha mu maepole kuboko kumwe kwarababara cyane ntashobora kukuduza aho ubona utayaduza gikomeye. Nkumbuye kuduza ikiganza ngo ndakigorore numve ko ngizuku ndabikumbuye cyane ariko rero sivyo nari nagiye gusaba ikana nigira imbere y'Imana ngiye kuyivuga iciri ngiye kuyitazira ndayivuga ndavuga kuri Imana nkuru maze kuyivuga ko ari Imana nkuru biraduga biraguka zanga nadugije amaboko yose nari maze imisi ngeza nko ngaha yo kumbe vyakunze y'amaboko akiri hejuru cyasanga indirimbo yaje nsanga ndiko ndaririmba ushizwe hejuru mwami Mana ndabivuga ndabiririmba amaboko agumayo numva nakize cyankirirako. Uwavugishwa n'Imana S.S.I 57:19 iravuga ngo ni jewe ndema ishimwe riva mu minwa. Uyigiye imbere ukayibwira ati burya nta kindi kinzanye zanwe no kugutazira nta kindi kinzanye zanwe no kugushima nukushibirema ikabirema muri wewe ugasanga amatazirano yaje ugasanga amashimwe yaje numenya nuko vyagenze. Abaririmbyi mwo kwiga kuja imbere y'Imana ukavuga ati ndateguye umunsi w'amasengesho mugabo yo gutazira. Uwundi munsi ati ndateguye amasengesho ya adoration yo kwadora Imana. Indirimbo uzovana yo wamuririmbye kandi ni washika ngaha dimanche yo bazokubura aho bakubonye. Mukagera igihe ukajya mu cumba wenyene ugiye kuyitazira ukajya mu cumba wenyene ugiye kuyadora atakindi kikujanye. Amasengesho yo gutazira abomora ibihome niyo yabomoye bijya bihome vy'Iyeriko. Usomye hariya muri Yosuwa niyo yabomoye biriya bihome mu gice cya 6. Nimwibuka Paulo na Sila ngo bariko bagira iki bari mu munyororo batazira Imana. Ntibavuze ngo bariko basaba ngo Mana ngo turagusabye ngo tubohore. Ntibavuze ngo bariko bararira biganyira ko bari mwibohero bazize ubusa kandi murabizi ko baba bazize ijambo ry'Imana bazize ubusa biganyira bidoga. No, reka nawe uzogwara ubwire Satani iti mugaba kanwa ni kazima uryame mu gitanda utangure guhimbaza Imana. Baramutazira baza bumva iminyororo yari ku maboko vye baza bumva iminyororo yari ku maguru yagiye kera. Baranezerwa bararyoherwa. Aya niyo masengesho yasohoye Petero mwibohero. Guhimbaza Imana cyane cyane mu masengesho si umuziki si n'amajambo cyane ariko novuga ngo ni attitude y'umutima wawe, attitude du cœur. Donc uko umutima ujumeze mu yandi majambo guhimbaza kwa mbere utaravuga ijambo na rimwe nukuza n'umutima uciye bugufi nukuza n'umutima umenetse. Uko niko guhimbaza kwa mbere ukaza n'ijambo rivuga ngo ngigwe muto mwami ariko wewe ukuzwe. Yohana ati ntibinambereye no gufundurura utugozi two ku nkweto zawe. Kuje guhimbaza mu mutima hameze gute? Ubwo ntuje ugaye bimeze gute? Aya majambo yo kumuhimbaza yiyongera kuri uyu mutima uciye bugufi, yiyongera kuri uyu mutima umenetse, yiyongera kuri uyu mutima ujanjaguritse.